Nshuti namwe bagenzi bagisha TV abakunzi bacu aho muri hose mu Burundi mu biyaga bigari canke muri East African Community muri Afrika no mu mpande zine z'isi turashobye kubaramutsa kandi ikiganiro twatanguye kivuga ngo ni kubera iki abantu benshi bavuga yuko abarundi tudashigikirana canke tudafashanya. Ico kiganiro twatanguye abantu benshi barashoboye kutwandikira kuri WhatsApp ya Gisha TV n'abandi baratuganiriza mu buryo bwa telefone batubwira ico bavyiyumvirako. Bamwe baravuze bati nivyo biragaragara mu buryo bwinshi butandukanye yuko tudashigikirana. Ati nayo mpamvu ugiye kuraba usanga ibikorwa vyinshi bikorwa n'abarundi umengo ntibigaragara kandi abarundi bari mu bantu bagiye bakora ibikorwa vyinshi bitandukanye kandi bikomeye bigakundwa n'abantu benshi kuva muri kahise. Benshi baravuze bati ugiye kuraba nk'imigwi twari dufise yakina football kerizo bita za Vitaro za Inter n'izindi yari imigwi ikomeye mu biyaga bigari mbere no muri Afrika. Ariko uyu munsi ugiye kuraba umengo inkino canke abakinyi canke imigwi canke iyo migwi y'u Burundi ntikivugwa cane nkuko yahora ivugwa kera mu karere canke muri Afrika. Abandi bakavuga bati raba amashengero mu Burundi mbere n'ari hanze y'u Burundi. Uzobona yuko tugiranije n'ibindi bihugu bidukikije no kuvuga ibihugu bibanyi canke n'ayari mu bihugu bitandukanye ugiye uraba uzobona yuko hariho ukuntu umengo tuguma turi nyuma y'abandi canke umengo hari ukuntu tudafashanya canke tudashigikirana. Abandi bati nubu uravye abaririmbyi b'iwacu nkuko twari twarabivuze no mu kiganiro ca mbere, abaririmbyi b'abarundi bari bakomeye mu mateka yo muri Afrika canke mu karere. Uburundi bwagiye bugira abaririmbyi bakomeye bagiye bavugwa henshi, bagiye bagenda kugira ivyo no kwita ibiteramo canke ama spectacle n'ama concert mu karere mbere no mu bihugu vyinshi bitandukanye. Barabahinga kuva kera n'ubu no mu baririmba indirimbo z'Imana no baririmba izindi ndirimbo zo kwishimisha canke kwinezereza. Uburundi bwamye buri imbere, ariko uyu munsi benshi bakavuga tugiye kuraba umengo Uburundi turi nyuma, kandi bose bagahagarara kuri kimwe twari twatanguriye ko kivuga kiti biragaragara yuko turi nyuma kubera ko abarundi tudashigikira ivyacu, ntidushigikira karanga, ntidushigikira indirimbo zacu ziririmbwa n'abarundi ziba ari ziririmbwa na bamwe baririmba indirimbo zo gutazira Imana, ziba baririmba indirimbo zo kwishimisha, mwidagaduro no kwinezera. Ati iba n'inkino zacu, iba n'ibintu bikoreka mu gihugu cy'u Burundi bijanye n'imyidagaduro, bijanye n'inkino, bijanye n'ibintu bitandukanye mbere n'ibikorwa n'abarundi mu biyaga bigari muri Afrika canke mu mpande zine z'isi. Ikintu kigaragara nuko abarundi nyene tutabishigikira canke dushigikira ababikora. Benshi banabandanije bavuga bati fata karorero urabe imigwi itandukanye abarundi tuba turimwo. Ati biratangaje, iba kuri za Facebook, iba kuri za WhatsApp, iba za kuri za Instagram n'ibindi n'izindi mbuga zitandukanye abarundi bakoresha. Ati biratangaje, birateye agahinda, birababaje yuko usanga abarundi bariko bamamaza ivyo abandi bakora gusumba uko bariko baramamaza ivyo abarundi bariko barakora. Ugasanga bariko bashigikira ivyo abandi bariko barakora gusumba ivyo abarundi bariko barakora. Niyo bishitse ugasanga kenshi no mu gushigikira hari ukuntu
abantu bashigikira bisunze ibintu bitandukanye, ariko wagenda kuraba ibyo bintu bitandukanye ugasanga ntiharimwo wa mutima w'ikirundi, wa mutima w'ubuntu, wa mutima wa basogokuru na basogokuruza, hamwe ushigikira bene wanyu, ugashigikira n'ivyo bariko barakora vyiza, utaravye iki canke kiriya, mugabo ukabashigikira kubera ko ari abarundi, utaravye intara, utaravye iyo bava, utaraba baribo, ariko ukabikora kuko uzi neza yo kugira ushigikire bene wanyu kandi ugira ushigikire igihugu cabo, igihugu canyu. Rero ivyo biri mu bintu abantu benshi uyu munsi batuganirije bagiye baratubwira, baranaduha n'ubundi burorero bwinshi butandukanye. Ati urabe abarundi aho twari tugeze mu nkino, nkuko nari nabivuze, muri football, muri basket, muri volley. Ugiye kuraba mu karere, ukaraba muri East African Community, abarundi twari dukomeye. Ati catuma dukomera, ego ni kubera ko abari muri izo nkino bashigikirwa n'abantu, kandi n'abantu babari inyuma bakabereka yuko bashigikiye kandi bakabereka yuko banabikunze. Ati uyu munsi rero abarundi kubera ikintu caduteye, bamwe bavuga ati kwishari, abantu bakavuga bagakoresha amajambo agoye, inzigo, abarundi bagakoresha amajambo yo kuvuga ati uyu munsi umurundi hakobona umurundi mugenzi we canke mwene wabo hari ikintu gihambaye, hari ikintu gikomeye, hari ikintu ciza ashitseko, ati yotuma ashigikira abandi hako bibona biriko biba kuri mwene wabo. Ayo n'amajambo yagiye avugwa na bamwe n'abandi. Atariko ikintu gikuru ni iki, reka tubandanye ico kiganiro, reka tubandanye kubivuga. Hari abari basanzwe bavuga ati n'ubu tuzobana tuvuga ati ariko ubu rero dutangure kubivuga gose mu buryo bugaragara, twese tuje hamwe tubivuge, kugira ngo umurundi ahari hose yumve yuko biri mu obligation, biri mu bintu ategerezwa gukora, ategerezwa kumva. Nimba uri umurundi utezwa gukunda uburundi, ugakunda abarundi, kugira ngo ikintu cyose umurundi canke abarundi barimwo bariko barakora ugomba kugishigikira nk'umurundi, kugira ngo uteze imbere bene wanyu, uteze imbere igihugu canyu. Hakabaho n'abandi bavuga ati ikibazo gihari, ati ubu hari ingwara yindi tugwaye, yuko hari igihe umuntu yibaza yuko ashigikiye umurundi canke agashigikira igikorwa cakozwe n'abarundi, umugwi kanaka w'uburundi, canke c'intamba mu rugamba, nk'uko umengo abashigikiye leta y'Uburundi. Rero muri ayo majambo urumva yuko biba bigoye, ariko naho bimeze gutyo hari ikintu kimwe dutegerezwa gutahura, ni ikintu kiri ngirakamaro. Ikintu kiri ngirakamaro dutezwa gutahura muri byose, na cane kuri byo by'abantu bibaza yuko ninashigikira umugwi intamba mu rugamba nzoba nshigikiye leta y'u Burundi, kumbure adashigikiye ibindi leta ikora, akaca yumva yuko muri rusangi ikintu cyose kumbure leta y'u Burundi bafisemo inyungu ntaco nzoshigikira. Oya, iyo ni ingwara, ni nukutamenya kubera ko leta isa n'iyindi kandi leta ibisi yindi. Leta zarabayeho, zagiye zihinduka, ariko intamba mu rugamba abakinyi barashobora guhinduka, mugabo umugwi w'igihugu ntuhinduka, ugumaho. Wamyeho hari amaleta atarabaho, ubaho leta zihari, ubaho ziriko zirahinduka, n'izindi zizogenda, ariko umugwi userukira igihugu cy'u Burundi uzokwamaho. Abakinyi bashobora guhinduka, ariko naho abakinyi bahinduka, Uburundi mu nzira imwe canke iyindi tuzokwama dukeneye canke dufise umugwi userukira igihugu. Rero iyo ushigikiye umugwi userukira igihugu mu mukino uwo ari wo wese, iba basket, iba football, iba mu gikorwa icyo ari cyo cyose, nivyo leta hari cyo ivyungukiramwo, leta ibihari muri uwo mwanya, kubera ko mu gihe abo bose bariko baserukira igihugu muri uwo mwanya, no kuvuga ngo ico gihugu kiba giserukiwe canke gitwagwa n'abo bantu batwara muri ico gihe.
barayifisemo inyungu, muga nta kibazo kuko izo nyungu sizi wabo ni iz'abarundi muri rusange, ni igihugu muri rusange. Intamba mu rugamba zagiye zigakina zikazana intsinzi mu gihugu. Mu yandi majambo, abarundi bose, igihugu cyose, iba leta, iba bari muri leta, iba abatari muri leta, abayishigikiye canke abayishigikiye, bose babigiramwo inyungu. Uyishigikira utayishigikira, nuvuga ngo abarundi bose babifisemwo inyungu iyo umugwi w'igihugu cy'u Burundi mu gice icarico cyose, yo bari basket, yo bari football, yo bari volley, yo bari imigwi imikino itandukanye, nuvuga ngo igihugu cyose, abarundi bose tuba tubifisemwo inyungu. Rero canke bamwe baja mu mbabarire, nshaka kuvuga bamwe birukanka, hariho nk'umudamu yitwa Francine cyangwa umukobwa aheruka gutera iteka igihugu. Byari biryoshe kubona abarundi baronka imidari nk'iyo, byari biryoshe kubona imidari Francine yashoboye kuzana ko akazanira igihugu. Ryari iteka ku gihugu cy'u Burundi kandi riba riteka ku barundi bose. Idarapo y'igihugu cy'u Burundi iriko imanitswe mu mpande zine z'isi, aho abarundi baba bagiye gukora ibikorwa bitandukanye. Rero mu yandi majambo, abantu benshi twagiye tuganira bavuze bati ico gikorwa ni ciza, reka tukibandanye, reka twibukanye, reka duhaguruke dushigikirane. Hanyuma hariho n'ibibazo bindi bagiye barabaza ku bijanye n'amashengero, ku bijanye n'imikino, kuko bimwe bazi kumbure yuko hari ico tubizi ko, kubera ko kumbure twoba turi muri ivyo bikorwa canke tuba twarabibayemwo, na cane nk'ibijanye n'inkino canke n'ibijanye n'amashengero, dushobora kuba ari ico dushobora kubivuga ko. Rero ivyo bibazo navyo bagiye babaza, navyo tuzogenda tubiganira ko kimwe ku kindi, ariko na cane ico Gisha TV twiyemeje nuko uyu mwaka w'ibihumbi 2022 abarundi tugomba guhaguruka tugashigikira ibikorwa abarundi bariko barakora mu mpande zine z'isi, tugashigikira imigwi y'abarundi itandukanye, imigwi yose yitirirwa igihugu cacu, imigwi yose irimwo abarundi. Iyo mvuze abarundi kuvuga ngo igikorwa coba kiriko gikorwa n'abarundi, tugomba guhaguruka tukagishigikira. Tugomba gushigikira abaririmbyi bacu batazira, baririmba indirimbo zo gutazira Imana. Turafise abaririmbyi baririmba indirimbo zo kwiryohera canke zo kuryohera abandi. Abo bose tugomba guhaguruka tukabashigikira, kuko nibatera imbere igihugu cy'u Burundi kizoba giteye imbere, abarundi tuzoba duteye imbere. Rero barundi kazi, inshuti n'abagenzi aho muri hose, mbere n'abagenzi bacu ibihugu bibanyi, aho muri hose nimushigikire abarundi, kuko abarundi nabo barashigikira abandi bihugu bibanyi. Abarundi muri ni naho hari ikibazo abantu benshi bagira bagati birababaje, biratangaje ingene abarundi kenshi ugiye kuraba mu bintu byinshi bitandukanye tuzogenda turavuga kimwe ku kindi, abarundi barashigikira, bagashigikira abandi, bagafasha abandi. Kuki batabikorera bene wabo? Rero reka ndangize mvuga ako umuntu yambwiye ati birababaje, ati kubona umurundi ashobora kugira nk'akarorero, akagira akantu dufate reka ndakita akabutike canke agasupermarché, atakaba gafise dufate mu bihugu bibanyi, canke akaba agafise hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ati hako bene wabo bagenda kumushorera kugura utuntu iwe, ati batuma baja ku ruhande, hari uwundi muntu
ava mu kindi gihugu kandi ariko akora ibisa na vya bindi wa murundi ariko arakora canke ariko aracuruza. Rero bibwiga benshi bikumva bene vyo. Barundi aho muri hose, reka duhaguruke dushigikire bene wacu. Ibikorwa barimo ni vyinshi byagiye bivugwa, ni vyinshi tuzogenda tuganira, kubera ko mu bintu byavuzwe havuzwe ibintu byinshi, havuzwe amashari, havuzwemo imitima mibi. Abarundi dufise imitima mibi, abarundi dufise amashari, ariko ndasubiyemo twari twabivuze mu kiganiro giheruka, turavuga tuti ikibazo kenshi dukunda kugira no gufatira mu kivunga. Nivyo mu kirundi bavuga ngo mujyambwa abumwe agatukisha umuryango. Nivyo birumvikana, ariko ico nemera kandi nagiye mbona nuko maze kubona abarundi batari bake bashigikirana, bafashanya. Mugabo muri rusangi siko biri, kubera ko abarundi benshi barabivuga, abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, abari mu mpande zine z'isi. Kandi nanje ndiko nabashikiriza kino kiganiro, nukuri ndabizi uko ariko biri. Nivyo abarundi, yego birashika tugafashanya, birashika tugashigikirana, ariko mu vyo nagiye mbona yuko umengo hariho ukuntu tudashigikirana. Ivyo navyo tuzobiganira, kandi ndafise ibimenyetso vyinshi, kubera ko narabaye mu Burundi, narabaye mu bihugu bibanyi vyo muri Afrika bitari bike, narabaye mu Burayi, naragendeye ibihugu byinshi byo mu Burayi birimo abarundi benshi, naragendeye amaeta ni nk'intara zitandukanye za Amerika. Ahantu hari abarundi mu bice bitandukanye, muri Canada, n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye. So mu yandi majambo no kuvuga ngo hari ivyo nabonye, hari ivyo numvise, kandi ari ivyo n'ubu ngenda mbona. Rero mu kurangiza, nkuko nari nabivuze, tuzobandanya tubiganire. Iki kiganiro ntigihagaze uyu munsi, kirabandanya. Iki kiganiro ntigihagaze uyu munsi, ikiganiro kirabandanya. Bandanya muduhe ivyumviro, murashobora kwandika mukagira commentaire kuri izi audio ziriko ziraca kuri Gisha TV, mukatwandikira ivyumviro, ico muvyumvirako, ico muvyibazako. Kindi naco nuko mushobora kubandanya mutwandikira kuri WhatsApp, mukaduhamagara. Hari benshi bayifise, izo dukoresha barazizi, abatazizi naho nabo barashobora kutwandikira kuri YouTube, barashobora no kuzitubaza kuri YouTube tukazibarungikira, kugira ngo tugire vyinshi tuganira, kugira ngo uyu mwaka w'ibihumbi 2022 ibe umwaka wuko abarundi duhaguruka, tugashigikirana, kugira ngo abarundi bavyungukiremo, bene wacu bavyungukiremo, bene wacu bashobore gutera imbere, dushobore kubafasha, kandi ntizobe gusa mu majambo, ariko no mu buryo bufadika. Dufashe inshuti zacu, abagenzi bacu, bene wacu, abo twakuranye, abo twiganye, bakeneye imfashanyo yacu. Ababishoboye, hari uburyo bwinshi dushobora gufashanya hagati yacu. Rero ikiganiro kirangiriye ngaha. Turabashimiye abazogikurikirana, kandi tubasaba yuko mubandanya mukatubwira ico muvyumvirako, mukaduha n'ibindi vyiyumviro bitandukanye, nimba ari n'intahe naho turashobora kuzakira, hanyuma tuzoraba izo dushobora kugenda dushikiriza abantu. Ahasigaye mugire amahoro y'Imana. Imana ibandanye bahezagire, yongere ihezagire igihugu cacu. Murakoze.